Muy buenos días a todos los Mwaramutse hermanos ngewe mwese bene data de acá de bo Puerto ngaha Rico. Puerto Rico Hoy, uyu sábado munsi kuwa 17 de gatandatu itariki septiembre de este 17 año z'ukwicenda 2022. mw'uno mwaka wa Que Dios le 2022 bendiga grandemente ese Imana yobahezagira y cane kandi sabemos turazi por las noticias que ku bw'amakuru en yatanzwe este ko día, kuri uyu munsi ya por la tarde o ku después de muhingamo mediodía, canke nyuma ya se saa estará sita sintiendo haza las kuba lluvias hariko y los haragwa vientos imvura hamwe de esta n'imiyaga tempestad, yo muri kino gihuhusi tormenta llamada Fiona, igihuhusi la cual ciswe Fiona han dicho que se arico puede bavuze ko gishobora intensificar kuba y gifise pasar como un ububasha huracán, pero inguvu categoría 1 kikamera nka huranka en ariko la yo mu rwego rwa madrugada del mbere domingo y mu todo el domingo, rukerera rwo por lo kuw'Imana no cual kuw'Imana les wose exhorto arico gituma a nobahanura todos los hermanos bene data mwese que ya ko cuando den el aviso que igihe se mantengan en sus hogares igihe bamaze kubakebura ko y mwaguma lo mu hagan, ngo y zanyu aquellos mu que bikore estén en sitios namwe muri mu de bibanza peligro que salgan birimwo con tiempo akaga y muveyo hagan hakiri caso kare a las kandi autoridades para mwumvire que no abategetsi tengan abatware kugira ngo que poner su vida en riesgo ntimushire ubuzima bwanyu mu en los kaga lugares mu especialmente que bibanza son cane inundables. cane ibibanza Así que bitwagwa nuko hoy rero uyu munsi vamos a decir que durante la twavuga mañana yuko mu tenemos ese gatondo tiempo niho dufise kano kanya para hacer los kugira últimos ngo preparativos dukore y umwiteguro estar wa en sus nyuma hogares. nuko Se tube estará turi transmitiendo mu ngo tuzorungika amajwi por n'amashusho YouTube y biciye kuri también por YouTube las redes ndetse no ku y mbuga la ngurukana radio bumenyi cerca no kw'iradiyo y abari también por hafi satélite la ndetse no kuri actividad satelite que se llevará a igikorane cabo kizoba mañana ejo domingo a kuw'Imana partir de las 10 de la kuva mañana. saa yine zo mu gatondo Cualquier otro anuncio lo irindi estaremos dando tangazo iryo ari ryo también por este ryose medio nayo nyene turaza kuritanga y muri ubu buryo recordando kandi que twibuka Dios, ko el creador de los cielos y de Imana la tierra, umuremyi es w'ijuru el que n'isi tiene el control niyo ifise de todo ubugenzuzi kuri vyose y, por kandi supuesto, de la naturaleza. vyongeye no ku bidukikije Y como kandi ocurrió allí nk'uko vyabaye en hariya una de esas manifestaciones muri kumwe mwakwa kugaragara que Dios Imana le mostró al reverendo William yereka Branham, Revera William como la Branham del pececito, nka kagafi cuando él le igihe habló a resurrección, yavuga como el tumor de la karazuka esposa, nka ca kivyimba co mu cuando mugore dijo, wiwe igihe el yavuga ángel le dijo, lo que tú marayika hables, yaramubwiye ati ico lo que tú uvuga hables, ati ico uvuga así será. O niko sea, kimera niko kiba ni le ukuvuga mandó a que hablase yamutegetse yamubwiye que ko ese tumor yovuga fuera ko ico quitado. kivyimba Y él habló cokugwaho a kandi nawe distancia yarabivuze ari cuando el kure médico le iba a tocar igihe umuganga para yaragiye operarlo, kumukorako el kugira ngo tumor amukore desapareció. amubage kivyimba caciye También la kizimangana salvación de los hijos ndetse de hermanos n'agakiza Hattie Wright, ka ba bana ba mushiki y él wacu pudo Hattie haber Wright pedido allí we yari gushobora gusaba todo el dinero del mundo, amahera yose yo pudo ku haber isi pedido canke que fuera agasaba rejuvenecida, ko asubizwa pudo haber pedido itoto por su yari hermana gusaba que agasabira estaba mwene creo wabo que lisiada o yari tenía agwaye problemas, yari una afise enfermedad, ikibazo c'indwara podía pedir runaka lo que quisiera, yari pero gushobora él gusaba ico pidió ashaka por la ariko we salvación de sus yasavye hijos. agakiza k'abana Y biwe eso es algo muy hermoso, kandi ico ni ikintu como ciza ella cane pidió ingene por we algo yasavye ikintu iba a ikintu ver ese fruto cari por toda la kugira eternidad, ivyamwa porque ella bizobaho ibihe pudo haber byose pedido kuko we que yari gushobora fuera gusaba rica, ko pero yoba eso se umutunzi acababa, ariko ivyo o vyari joven otra guhera vez y canke volver a akaba poner vieja, umwigeme ariko kandi yari o kongera por su agasaza hermana, canke agasabira mwene y wabo también iba ndetse kandi luego a hanyuma morir. O sea, yari todo kongera eso agapfa era ni pasajero. ukuvuga ngo ivyo byose Vean byari cómo ivy'akanya gato murabe esa mujer ingene de fe pidió uwo algo mugore wo eterno, kwizera la salvación yasabye de ikintu sus hijos. gihoraho agakiza k'abana biwe Y ndetse lo otro fue la creación de ardillas ikindi kwabaye kuremwa que por kw'inkezi medio de la aho palabra biciye hablada, mu ijambo o sea, rivuzwe ni ukuvuga él habló esa palabra en ingene lugares yavuze iryo jambo bien ahantu difíciles de que hari apareciera esa hagoye palabra, ko esa hogaragara ardilla, iryo jambo y izo aparecía nkezi ziragaragara donde él hablaba, yo quiero que aho aparezca aquí, yavuze y ati esa ndashaka ko ardilla igaragara ngaha aparece allí, iyo la nkezi que él habló a esa iciragaragara instancia. iyo yavuze iyo Pues eso yaremye viene a ser ni ukuvuga la ngo creación uko kwabaye por la ukurema palabra hablada del kubw'ijambo alimento rivuzwe espiritual arema imfungwa zo mu buryo para nuestro bw'impwemu tiempo, zo mu y gihe también cacu ndetse en donde es imposible ndetse aho que bitashoboka estuviera, yuko ziba ahí aho habría
palabra hazoba palabra. ijambo ry'umusesekara Y la tempestad él lo hamwe coloca como la cuarta na ca gihuhusi Así we dije, yavuze quizá yuko en otro ari orden. ica kane kumbure narabivuze mu bundi para butumwa leerles aquí un poquito kugira ngo donde nsome ngaha akanya relata gato aho esa avuga historia iyo nkuru de esa ya tempestad kino que fue gihuhusi iki una de las gihuhusi 5 cabaye manifestaciones del poder de kimwe Dios, mu kugaragara en donde gutanu él k'ububasha muestra bw'Imana cómo también tenía aho ngaho poder herekanwa con la ingene palabra hablada. yari afise ububasha ku bw'ijambo Tenía rivuzwe poder contra la yari afise naturaleza, ububasha por sobre la no ku naturaleza. bidukikije Y ububasha bwo mensaje kugenzura apartando la mirada hacia ibidukikije Jesús, ivyaremwe página mu butumwa bwitwa ngo muhange amaso kuri 13, Yesu urupapuro viene rwa relatando los 13 diferentes niho yagiye casos, aravuga los uturere diferentes dutandukanye ni ukuvuga ngo momentos de la mano poderosa imyanya de Dios itandukanye en esas 5 ukuboko ocasiones. kw'Imana kwigaragaje muri izi nshuro Esto fue zitanu predicado el ubu 27 bwavuze de tariki 29 de diciembre de 29 z'ukwi 12 mu gihumbi magana 1933 Dice, yaravuze la ngo cuarta vez que sucedió, inshuro ya nyuma ivyo la vyabaye última narabisiguye vez que estuve aquí, inshuro ya nyuma arriba igihe en la nari montaña, ngaha naduze donde esa hejuru ku tempestad musozi estaba aho hirviendo. ¿Cuántos lo oyeron? kino gihuhuzi cariko Todos dicen kirahuhuta amén. ni bangahe Oh, todos bavyumvise ustedes muy ishengero bien, riravuga donde ngo la amen tempestad oh ni mwebwe estaba mwese hirviendo. amen aho kino gihuhuzi cariko Diciendo, kirahuhuta mi Dios, mi juez, kandi Imana parado niyo aquí, mucamanza iba bajando wanje por la mpagaze montaña. ngaha nari ngiye kumanuka Cuando ku David musozi Wood, igihe es David porque él Wood está aquí en alguna parte, umenga me ari hizo ngaha ahantu emparedado runaka y que yari yankoreye emparedado, umukate creo umukate que él estaba tratando ndizera de yuko desquitarse yari conmigo por el que kagerageza le hice a su kunkorera papá umukate hace nk'uwo unos nigeze años. gukorera papa wiwe haraciye Tenía imyaka Bolonia y carne yari en todo afise mezclado ibintu vyinshi y lo n'inyama puse en vyose mi camisa yabivanze y ca llovió ndawushira y mu se ishati volvió yanje una gran bola imvura de masa. iciragwa ucura Y yo kakama venía ikintu bajando por kinini la montaña. nariko ndamanuka mva ku musozi Estaba tan tempestuoso que casi no hari podía igihuhusi ver mi mano cishi delante de kugeza mí. ubwo ntashobora no kubona Y yo ukuboko sé kwanje una imbere cosa, yanje que eso ndazi a ikintu uno lo kimwe voltea, porque ivyo el viento está girando. birahungabanya umuntu Y kuko hermano umuyaga William uba ari escribe mwinshi mwedata Isaías William ngaho yandika ngo 59, Yesaya 18, 59 18 kugeza dice ku 21 mwumva uko en esa havuga escritura, muri ico canditswe dice haravuga Isaías 59, Yesaya 59 18, 18 17 dice, cumi porque n'indwi justicia se haravuga ngo vistió como yambara de coraza, ukugororoka como una nk'icuma coraza, gikingira igikiriza con yelmo de no ku salvación en su mutwe cabeza. inkofero y'agakiza Tomó ropas yambara de impuzu venganza zo guhora por vestidura ngo zimubere y se imyambaro cubrió yiyambika ishaka de celo nk'umutamana como de manto, como para azobasubiriza vindicación, mu nkoko ibihwanye n'ivyo como para bakoze retribuir abagwanizi con ira a biwe sus abasubiza uburake y dar el pago a n'abansi sus biwe adversarios, el pago abihore darán de las costas, kandi n'ababa de ku la kiyaga costa, azobasubiza y inyishu tenerán desde el occidente niho el bazokubaha nombre de izina Jehová, ry'uhoraho y desde el uhereye nacimiento del sol su iburengerazuba gloria, n'icubahiro porque ciwe vendrá uhereye el iyo enemigo como un rirasira río, kuko mas umwasi el azoza nk'uruzi espíritu rusenyerana de Jehová ariko mpwemu levantará w'uhoraho bandera azoshinga ibendera contra él. ryo kumugwanya Y kandi él escribe aca yandika allí, aho al lado escribe ku el ruhande nombre, yanditse ngo yanditse izina donde aho dice aho temerán havuga desde ngo el occidente niho el nombre de bazokubaha Jehová. uhereye iburengerazuba Ahí izina escribe él ry'uhoraho al lado aho el aca nombre. yandika ku ruhande Y izina escribe ndetse aca yandika también Apocalipsis yandika kandi 22, ibyahishuwe 22 17 Apocalipsis 19, ibyahishuwe del 11 al 19 kuva 19, ku murongo wa 11 kugeza ku y 19 Apocalipsis 17. n'ibyahishuwe 17 Sigue diciendo acá el hermano Bwana yavuga Branham. ngaha mwenda Ahora, tabaranama aquí hay ati testigos de rero eso. ngaha hari abantu Ellos, bobishingira intahe nuestro bamwe muri bo conocer cuál ni es el hermano Weller. abadiyakoni ¿Está aquí, b'ukuri hermano Weller? mwenda ¿Dónde está? tawere Sí, aquí mismo. mwenda tawere ari El ngaha hermano Weller, mbega ari hehe Weller, mwenda tawere el hermano Mann, un mwenda predicador tamani metodista umuvugabutumwa de mu New metodiste Albany. wo muri Está él, New el hermano Albany Mann, aquí ni esta hari noche. mwenda tamani No sé ari si ngaha está muri o iri no. joro El hermano sinzi ko ari hari Banks canke Wood. atari hari mwenda ta ¿Está Banks usted Wood aquí, hermano Banks? mbega uri ngaha mwenda ta Él está en el Banks cuarto de grabaciones, correcto. ariko Y arafata Wood. amajwi nivyo Wood. hamwe na David Y el Wood hermano Evans, mwenda que ta estuvo allí, me Evans parece, ari ngaha vean, él nivyo estaba murabona we mostrando que había yariko personas, arerekana había yuko hariho testigos abantu allí bari de gushingira eso, intahe ivyo de esa tempestad que estaba ico ocurriendo. gihuhusi cariko Dice, es kiraba correcto eso, hermano aravuga ngo Evans. ivyo nivyo mwenda El ta hermano Evans Evans, mwenda ta que Evans está parado junto a la pared, ahagaze hari estuvo allí. iruhande y'uruhome niho yarari
kandi kubera ko byari byabuze ku iradiyo iminsi ibiri imbere y'uko ibyo biba, ati umuyaga ukomeye cyane uriko urahuhuta mu gihugu. Mwene data Tom Siso ari ngaha muri iri joro, igihe yari avuye muri Canada bamusabye yuko atoca hariya kuko atashobora kurengana, umuyaga ukomeye cyane wari uraza. Mwene data Tom, mbega nawe uri ngaha? Mbega uri hehe? Nguriya yicaye ngaha nyene. Ashitse hariya ibicu ntabuze ati bene data bose baciye bihuta, nta numwe yari ari hariya. Mu majana n'amajana y'abantu bari bahari, nta numwe yasigaye hariya uretse umugwi muto w'abungere n'ugendera ku ifarasi. Natwe twafashe ingingo yo gusigara. Nahamagaye mwene data Evans ndamusaba yuko yohamagara umugore wanje akamubwira yuko yobwira Tony ko ntashoboye gusohoka kugenda, ko yoca arondera ubundi wo kurondera imfungurwa z'abakozi aho hejuru ku musozi. Rero uwo munsi naravuze rero igihe imajyambere ritangura kugwa buri kintu cyose, buri muntu wese acaja mu ihema. Nabuze ati mu minota 10 cyangwa 15 umuntu ashobora kubona ukuboko kw'imbere yiwe. Muri uwo muyaga ukomeye cyane haza kugwa urubura rupima nk'imetero 7 mu kanya gato kuri uwo musozi. Nuko rero abantu, umuntu abisomye mu kinyamakuru arashobora kubona ingene abantu bose bari ngaho, ibintu byose byari ngaho byahonye. Ariko twari tuzi ingene biza kugenda, kandi twari tuzi aho turi. Nuko rero twumva turongowe gusigara ngaho aho hejuru. Rero ku musozi igihe uwo muyaga watangura, naciye ntangura kumanuka, yandika ngo umuyaga igihuhusi. Nari nko ku mametero 800 aho byatanguriye. Ijwi ry'Imana rirambwira riti subira inyuma. Nja nsubira inyuma nk'uko yarambwiye. Nyuma y'akanya gato maze kurya uwo mukate David yari yampaye, nja nsubira hejuru ndicara. Ncicaye ngaho ico gihuhusi kirahuhuta hejuru mu biti, ibiti birunama, urubura ruragwa n'amaneje. Ijwi rirambwira riti ndi Imana yaremye byose. Nca ndaba hejuru ndiyumvira nti mbega ivyo nibiki? Ntikumbure uwo n'umuyaga. Rirambwira riti naremye amajuru hamwe n'isi. Ati nahagaritse imiyaga ikomeye cyane mu kiyaga. Nuko ribandanya kumbwira, acacapa inyenyeri ya Dawidi. Naciye mpaguruka, nuko nca nkura inkofero. Rirambwira riti gusa bwira ico gihuhusi kirahagarara. Ico vuga ico nico kiba. Kandi mwiyumvire murabe ingene yarongowe n'Imana kuvuga ivyo yaragiye kuvuga ngaho, kuko uwarungitswe n'Imana wese ategerezwa kurindira uburongozi bw'Imana, nk'uko twabivuze ejo ku rupapuro rw'34 mu bimatanijwe, aho avuga yuko azoshobora kuvuga gusa uko Imana izomuha ijambo. Kandi gemwe data William yandika ngo vuga, bavuga uko Imana ibahaye ijambo. No kuvuga yuko barongogwa n'Imana, ibintu byose bategerezwa kuvuga, kandi ibyo bintu bikaba. Ntibagomba gukora ibintu nk'uko babyigombeye, nk'uko babyibaza. Ndavuga nti wagihuhusiwe hagarara, izuba ryake nk'uko bisanzwe iminsi 4 imbere y'uko tuva ngaha. Ntaraheza no kubivuga, urubura amaneje byose byaciye bihagarara. Nk'ako kanya nyene izuba rikaze cyane ryari ko rindasira mu bitugu. Nabonye imiyaga ihuhuta nk'uko iva mu buraruko imanuka, ashaka kuvuga ngo mu buseruko, iva mu buseruko iva iburengerazuba. Imiyaga yaciye ihindura iciva nk'uru ruhande, acandika ngo buraruko, ubuseruko, uburengerazuba. Ibicu nk'ikintu c'ikinyegezwa byaciye biduga mu kirere. Izuba ryari ko riraka mu mwanya, mu minota mike.
nuko umwami Yesu aca arambwira ku bijanye n'umugore wanje hariya, nk'uko mwe mubizi ku bijanye n'igihe naduga hariya hejuru, jewe sinari ndi mu rugo kuri anniversaire, twari tubakanye imyaka 22, anniversaire ya mbere yo kubakana kwacu naciye ndamujana guhiga, kuko ntashobora kuja guhiga ndetse kandi ngo nje mu kwezi kwa buki, nuko byose naravyegeranije ndabikorera icarimwe. Nuko rero twagiye guhiga rero, nuko nca numva yuko muri ubwo buryo ariho nzoba ndamufashe neza. Iyo rero ni inshuro ya kane aho byabaye, ni ukuvuga ngo inshuro ya kane muri uko kugaragara gutanu k'ukuboko kw'Imana, ku kuboko k'ububasha bw'Imana kweretswe Reverend William Branham muri zino nshuro zitanu zitandukanye. Nuko rero ibintu byose Imana izoba iriko irashitsa muri kino gihe, nk'uko biri mu bukozi bwa Mose na Eliya imyelayo ibiri, aribwo kuba ivyanditswe vyera hamwe n'ubutumwa bwa Data Branham hamwe n'ubutumwa bwa Data Mukundwa William So Santiago, ubwo bukozi buzogira ubugenzuzi ku bidukikije, ububasha ku vyaremwe, bya bintu nyene vyaba kuri Yosuwa, ariwe yagize ubugenzuzi ku bidukikije igihe yavuga ngo zuba hagarara, no kuvuga ko atari uko umuntu aba afise ubwo bugenzuzi, n'Imana biciye muri uwo muntu, muri ico gikoresho Imana ifise muri buri gihe. Kandi muri iki gihe naho turabona ingene hariho ubukozi buzoba buri mu ishengero, aribwo nyuma yo kuzanira ijambo rihishuwe, iri jambo ariryo rizoba ririko rirazana mu buzima bw'abatoranijwe uko kwizera gutunganya, ukwizera ko kwimugwa, kwizera ko kunyakugwa, byongeye buzogira n'ubu bubasha ku vyaremwe, ku bidukikije, nk'uko kandi buzonagira n'ubu bubasha bwo guhamagara abapfuye bavuye mu mubiri. Iri jwi rirenga rizovuga abapfuye bazuke, bazogira ubugenzuzi, ububasha ku bintu byose, kuko azoba ari umwuzuro w'Imana hagati mu ishengero iriko irakora, kandi nta na kimwe kitazoshoboka kuri ubwo bukozi. Nuko rero nk'abantu nk'ihanga tube turiko turasenga kugira ngo Imana namba biri mu nteguro yayo yemere ko hiyerekana ububasha bw'Imana muri kino gihuhusi, kandi aba ari Imana yereka isi ko iri hagati mu ishengero ryayo mu kintu kigaragara kiboneka. Nuko aka kabaye ariko karyo rero, nuko rero Imana izoba iriko irakora muri ivyo kugira ngo ivyo bibe, kandi namba bitegerezwa kuba naho nyene kugira ngo habe ikindi kintu mu mugambi w'Imana, nuko twebwe twifatanya n'ubugombe butunganye bw'Imana, ariko dutegerezwa gutakambira Imana, tugasaba Imana kugira ngo iturinde, ituzigame, iyo buri gihe yamye iturinda, kandi n'iki gihe naho nyene ntizobura, izoturinda, kandi bibaye biri mu ishaka ryayo kugira ngo yerekane ububasha bwayo, igahagarika kino kintu kigiye kuba mwarino joro y'itariki 17 z'ukwicenda muri 2022 n'itariki 18 z'ukwicenda mu 2022, arico kiriko kiregereza Puerto Rico. Namba biri mu nteguro zayo yuko kino gihuhusi gihagarikwa, yoyo izoshira mu mutima no mu kanwa k'ico gikoresho, giheze kivuge kiti muyaga canke huranka hagarara. Nuko uko niko bizoba, kandi kizohagarara, kizohera imiyaga n'ibindi, kandi nimba biri mu bundi buryo naho nyene Imana ibifise mu nteguro yayo yuko bitegerezwa kuba. Nuko rero twebwe twifatanya n'ubugombe butunganye bw'Umwami, ariko igihe kimwe
hazoba inshuro ya mbere aho izotangura, koko byose bitangura mu bintu bito bito bigenda birakura. Ico gituma rero dukwiye kugaba cyane tukitwararika ivyo byose, kuko mu buryo bw'impwemu hamye haba ibintu bidasanzwe ndetse n'ibintu bikomeye cyane mu mugambi w'Imana, ari byo ari igishushanyo cy'ibizoba biriko biraba mu nteguro mu buryo bugaragara, ari byo twagiye turabona muri kino gihe cyose, kino gihe cy'inyongera. Ibintu byose Imana yatweretse ikaduhishurira ibintu byinshi n'amabanga menshi. Ico ni igitangaza gikomeye cyane, ndetse n'ibisigaye ni ukuvuga yuko namba mu buryo bw'impwemu Imana iri mu gikorwa iri kirakora, ituzanira iki gitangaza cyo kuduhishurira ijambo mu bintu dutegerezwa kumenya kugira ngo turonke ukwizera ko kunyakugwa. Vyongeye ivyo bishushanya ibyo mu buryo bugaragara bizoba mu buryo buboneka bugaragara, kubw'ikintu ari ikintu iterezwa guherako, byaba nk'uko kugeza ubwo n'ingingo amaguru canke amaboko y'abantu azoremwa akagarurwa. Murabona ivyo byo bizoba byamaze gushika mu rwego rw'ikirenga muri iyo ntambuko yo gushitswa mu mwuzuro kw'iyerekwa ry'ihema. Kubw'ivyo rero byaba ivyo ndetse n'agakiza k'imiryango umwe wese muri twebwe, ndetse n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, ndetse kandi n'indwara runaka izoba ihari igakira, ndetse no kuremwa kw'inkezi, ariko kuremwa kw'ijambo rivuzwe. Ibyo byose byerekanwe hariya bizoba mu rwego rw'ikirenga muri kino gihe turiko turabamwo. Ico gituma dutegerezwa kuba dukangutse neza mu buryo bw'impwemu, kuko umwanya wo wose tuzobona mu buryo bugaragara ukuboko k'ububasha kw'Imana hagati mu ishengero ryayo. Ubu turiko turabibona mu buryo bw'impwemu, nibyo bikomeye cyane, nibyo by'ubwiza Imana iriko iraduha kandi iriko iratwereka, kandi turiko turabibona, nibyo bikomeye cyane, kuko ntacyo vyomarira umuntu ko Imana yoba mu gikorwa iriko irakora ibintu byinshi n'ibitangaza byinshi, arico gice gikomeye cyane, arico cyo kuduhishurira ijambo, hanyuma umuntu ntabone ntatahure ivy'Imana iriko irakora. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane, ariko iyo umuntu abonye umugambi w'Imana akabona ingene Imana iriko irakora, hamwe n'ibintu byose Imana iriko irakora hagati muri twebwe muri ubu buryo bw'impwemu, turuzura umunezero akamwemwe, kuko turamenya yuko Imana iri mu gikorwa iriko iraduhishurira ivyanditswe, itwongera n'ubwenge kugira ngo dutahure, kugira ngo dushobore kuronka ukwizera gutunganya, ukwizera ko kunyakugwa. Uko niko natwe rero, natwe nyene ntidukeneye kubona ibitangaza bigaragara, kuko ivyo ni ugushingirwa intahe yuko Imana iri mu gikorwa, kandi aho hazoba arimo gushitswa mu mwuzuro kw'iyerekwa ry'ihema. Ariko imbere hatereza gutangura ugusobekerana kugeza hageze ico gihe. Nuko rero kuri uyu munsi tube turiko turamedita, tuzirikana ku Mana, kuko ntituzi namba umwanya wose haba ari mu gihuhusi canke hoba hariho umuntu akeneye agakiza mwako kanya nyene, nuko Imana ikerekana yuko yoza muri ico gice cyo kuvuga ijambo kuri ico gihuhusi, nuko igatangura gukiza abarwayi. Ibyo rero n'ibintu bizoba biri umugambi w'Imana kugira ngo bitangure umwanya wose mu buryo runaka, bizotangura ico gice kigaragara naco nyene kizotangura. Nuko rero nongeye kubibabwira yuko mwokwirinda muri ku mugoroba nyuma ya saa sita, ni byiza ko mwoba muri mu magi wanyu, mu nzu iwanyu, musenga Imana, mugenzura ijambo, ndetse tube turiko turamedita, tumedita mw'ijoro ryo kuwa gatandatu hamwe no kuw'Imana. Aho saa yine tuzorungika amajwi n'amashusho bivuye ngaha
biciye ku mbuga ngurukanyabumenyi no kuri satelite no ku iradiyo kuzoba bari mu rugo. Byose bimandanya kwa kundi nyene muri Amerika Latine, tuzorungika amajwi n'amashusho ndetse tuzonarungika igice gikomeye cyane uruhara rwa Mwendata Miguel Bermudez Marine. Nuko rero Imana ibahezagire, Imana ibarinde, kandi ese mwogira umunsi wuzuye imigisha myinshi, kandi ese kugaragara ko Imana koba kuri mu mitima yanyu no mu ngo zanyu, muri ko muramedita mwitegura muri ino minsi. Ino minsi yegereje, iminsi igoye gato kuri Puerto Rico, ariko izinga ry'umwagazi w'intama Imana iraririnda kandi izokwama iririnda. Byose birafise impamvu mu mugambi w'Imana. Nuko rero ayandi makuru yariyo yose turaza kuyatanga nk'uko nyene muri buno buryo tuyahe bene data bose. Imana ibahezagire cyane, kandi mumedite, muzirikane ku Mana, kandi musenge Imana kugira ngo Imana namba biri mu nteguro yayo ko bw'ijambo rivuzwe hahagarikwe kino gihuhusi, nuko bishitswe bityo. Ariko mwibuke ko dushingira ku burongozi bw'Imana. Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde, kandi ese umuremyi w'ijuru n'isi yokora ubugombe bwiwe butunganye hagati mu izinga rya Puerto Rico muri kano kanya aho duhanganye n'iki gihuhusi, mu izina rihoraho ry'umwana wa Dawidi William, umwami w'abami n'uganza baganza. Amen.